bwacu twese turi ngaho. Ndazikura umwanya mu gisagara benshi bavuga inkuru kuko je ntagomba kwihuba. Bamwe bavuga Joshua arakomeye yakoze ibikomeye, ariko Joshua Munyantege yagiye ubuntu n'Imana ikomeye, Imana ikomeye cyayerekana umuntu w'umunyantege ikomeye. Niyo mvugo nziza, niyo mvugo irakwegera uwakoresheje, kuko iyo usamaye gato bino bintu bipfira mu buzima bw'Imana, kuko birirwa ko Imana idasanga icyubahiro n'umwana w'umuntu. Hari igihe uba ku bicaniro ugahura n'umuntu mu nzira, Prophet urakomeye cyane, ndambwira ayo makuru na Shetani yari yavuze nta mwami, kuko umuntu ashobora kuvuga Shetani agomba kubyivangamo, ariko birumvikana ko abantu babona ibyo babona. Ni devoir yanjye jewe wakoresheje kuvuga ko atari jewe byakoze umwami w'abantu. Imana rero bamugisha. Nabatumiye kugira ngo ndabashimire mwebwe bamenyesha amakuru, kuko nabo abantu babonye Prophet Joshua akacashinga nayo kumwe muri yari yarikoze nabo babonye mu maso yabo, avuga ngo Imana yo mu ijuru n'ibitunganya byose hari abatayikoze ko, ariko kandi nabo ibyo byabaye abantu bararonsa akajya ku butumire. Mu butumire Imana itanga mu ndoto z'abantu, mu mayerekwa y'abantu, yaremeye ko n'amaboko y'abamenyesha amakuru aba mu bakora icyo gikorwa cyo gutumira. Jewe ndi umuntu rero iyo habaye ikintu cyakoze abantu ngira ubuntu ndoga akajya ko kubashimira. Icyanzanye ngaca mbere kwari kubashimira iyi myaka ingahe dukoranye ku bijyanye dukorane kandi kubashimira mu gikorane giherutse kuba. Umunsi wa kabiri si umunsi woroshe kugira ngo ukusanye abantu, nawe ufise inama y'umuryango si bose baza kuko bari ku kazi, ariko ku munsi wa kabiri igihugu cyose kikaza kuriya, abantu bangana kuriya, birumvikana koko ko Imana yabikoze, ariko Imana mu gukora ica mu bantu yego yaraciye kwiramuresha, ariko nagomba nawe umenye ko Imana yaguciye ko iragukoresha. Nagomba umenye iyo information uyibwiwe nanje, uyibwiwe n'uwakoresheje, kugira ngo wumve ko mu byo niratira Imana, ariko niratira Imana n'izingabire zitwa mwebwe mu binyamakuru no mu bikorwa byanyu. Kuri iyo kadre rero nari icyo ngomba ndabasabe imbere yuko muvuga iki. Rero ngomba ndabasabe ni ibyo bintu byiza mukora, ushobora kubikora yego kubuzima cyangwa kubundi, ariko je nawe turemeza ko ubuzima butangwa n'Imana. Ibyo bintu byiza mukora mubigwize icyo mvuze ndakizi, mubigwize bifise icyo bikora mu buzima bwawe. Imana mu bumana bwayo ntiyigera idusaba le 100% de nous, non. Iyo Imana isabye le 100% de nous acakurikira gutaha mu ijuru. Nicyo gituma nkorera Imana ariko ngataha muhira nkabana n'umugore wanjye, parce que Dieu me donne aussi le temps pour ma femme. Nicyo gituma nkorera Imana akagira umwanya ngagenda ku kiyaga gufata akayaga, parce que Imana biradukeneye, ariko Imana mu bumana bwayo iraduha akaryo ko kubaho. Alors rero dukorera Imana, même le minimum de nous peut lui faire plaisir. Numvise ko novuga kino cyumba kuri mwebwe no ku bandi bazocyumva bakora bino bintu, ndabikubwije ukuri, umunyabwenge ni umenya kubitatandukanye. Iyo turiko turakora ku buzi butandukanye, abakora muri leta bagabika muri INSS cyangwa ahantu muri assurance babikayo make azoba menshi mu gihe gikwiye. Twebwe iyo dukoze birazwi kiretse Imana yagiye bikorera mu bikorwa byayo, umuntu ukora mu business atandukanye. Iyo dukoze tukabitsa make tuba tukibikiye azogira icyo tumarira. N'ubwenge buhambaye wewe mu bikorwa byawe, muri talent yawe, wewe muri journalisme yawe, kurondera aho Imana ikuronka ko na 10% y'umwanya wawe na 20% y'umwanya wawe. Ndakubwira ukuri utabitaho uyu munsi uzobitahura hageze, uko Imana iseruka igihe cyose abantu bose bataguserutse. Kuba rero niko ndabivuga gutya, nagomba mwebwe muri ko murabikora, je namenye ko mwabikoze, reka ndabizana mumenye ko birengeye icyo umuntu yotanga, kuko umuntu nabwiye umuntu umwe byari niko namushimira kuko yakoze, ndavuga ati sinibaza ko ari umuntu ashoboye guhemba uwundi, umuntu ashoboye gushimira uwundi kuko umuntu arahemba, kuko ni wamukoze akoresha amaboko, ariko umutwe wiwe si wawutunganije.
na muntu yo miliyoni ni yaguhenze, na muntu yo miliyoni 10 umuntu nahembe, umuntu arazimvye, umuntu arashimirwa. Alors ivyo ndashobora gushima n'umuntu agakora agashima, ariko nanjye kubatumira nk'umuntu akorera Imana, nk'umuntu akora igicapo gikomeye cy'Imana muri kino gihugu no kwisi, narinje kukubwira ibanga kugira ngo turiko tugendana gutya ejo sindaguce hejuru ku ndege ukigenda n'amaguru naho ube mu modoka, kuko bifise aho biva. Imana ni gideni, Dieu Imana ni gideni, Imana ngira kwideni uyikoreye uyubaha ari hose Imana nigirira neza. Nagomba rero icyo kibe na information nabihereye ibe ubuzima tugende tububemo mezami, genda wemere muri 100% y'amapublication yawe, rondera ukuntu Imana ironga 10%. Si kubera Prophet Joshua hari abakozi Imana benshi beza cyane muri kino gihugu, hari n'abakozi Imana benshi kwisi, hari abaririmbyi beza, rondera ukuntu Imana ironga le minimum, vuze minimum ushatse maximum. Nanje Imana ifise ku mwanya mwinshi ari ibihe ndagira presque Dieu wese n'umujya mukambura, ariko wewe tambura kuri yo minimum. Soma neza Bible, usomye Bible iyo abantu bumvise 1/10, kubera ko 1/10 cyagigira 10 gifise formule y'abantu bananiwe bibaza ko umupastori wese atungishwe n'igira 10, babibona nk'uko umengo ni formule yo kwiba, nimba yo kwiba Imana yikamuje. Iyo bavuze kigira 10 bavuge ngo le Dieu n'a pas besoin de tes 100%, akeneye le minimum de toi kugira ngo akugarurire ibirenze ibyo wari waronse. En réalité iyo uvuze 10% rero urashobora kuba mwiza mu gutanga 10% ku mafaranga, ariko utari mwiza mu gutanga 10% ku mwanya. Ariko iyo bavuze 10% muri Bible, iyo bavuze 10% y'amafaranga, oya, bavuze le 10% yawe kugira ngo habe reconnaissance, habe a place aho wewe uvuga ngo jewe kanaka navyutse mu gitondo za gukora post 3 nagomba ko muri post 3 Imana irongira post. Icyo numvise kuba partage, kuko bikamvuge terme nyayo ndiko ndeye imbere abantu babona ivyo zonshiramo inshuro nyinshi, aho natanguye sio ngeze, aho zoba ndejo sabo ngeze uyu munsi, ariko ibanga ni rimwe, Imana yanje ndayikorera n'umwanya wanje n'inkomezi zanje n'ivyumviro byanje uko birenze, kuko nari kuba ndayikorera gusa muri eglise ni vyiza, ariko je nkorera Imana aza eglise murabizi ko kubuntu by'Imana mu ntango y'amashuri nk'ubu mu mwaka wese twaguye amakaye abanyeshuri barenga 9 ubu bategezwa kuba n'ibindi nyagomba ko Imana ironga pari. Icyo cya mbere mu myanya yanyu. Icya kabiri gituma Imana ikora ibihambaye ku muntu ni Imana yera. Iyo turiko turayipresenta mu kwera kwayo, iyo uvuze ukwera uvuze iki? Sivuze dasambana gusa, oya uvuze kameremere kayo, ukwera kw'Imana kugaragara iyo ahuri uzanye umutekano w'Imana hagati mu bandi. Icyo rero kari ibintu nagomba nabapartage, numva yuko mu kubashimira sinoreka kubaterera muri ibyo hamaye cyane makuru kugira ngo sindege kubabwira imbere, kuko imbere hoho ni heza hanini. Mwarumvise ibijyanye na 2030 ko tuzogaruka i Bujumbura, kubazo turi Bujumbura suko mwebwe muzorindira hiyo ko tuzojana na ruguru Imana zo guciriza. Ariko nagomba mwumve ko n'ibituri muri biranahera. Uyu munsi yaza kuba finale ya football, cyo tumanyambariye amama yo guca kugira ngo tugende dutange trophée y'abaza kuba bambere mu equipe y'Ubujumbura abiri. Equipe abiri ya ruguru ayingozi na Igitega yashikiye muri hotel yafatira ngayo Bujumbura bafungura. Tuzo tuganira ejo nabo ndababwira bino bintu mugira ngo ndabikora kubera ko fise byinshi. Oya ndabikora kwa umutima wagutse, ariko umutima wagutse uzoma byinshi. Umunsi uzorindira byinshi kugira ngo ukore uzokwigira gukora. Reka ivyo byinshi bita byinshi ejo, ivyo byinshi bita byinshi ejo idufise uyu munsi nivyo byari byinshi byawe muri kahise. What you call many tomorrow, uvuga ngo naronga miliyoni ijana, uribuka ko igihe kimwe waravuga ngo naronga ibihumbi ijana. Reka warashitse kuri byinshi byacagiye. Rero kuri ivyo byinshi by'ubu ukorera Imana yawe izokora ibihambaye. Ndabwira bino bintu bya football byahuje amashengero harimo n'imisigiti abantu barakijijwe ego, ariko byafashije ama eglise kugira suivi, biriko bituma eglise idapfa. Eglise iburaya yarapfuye, ishengero yarapfuye mezi iburaya ku buryo ugeze iburaya ahantu hari amashengero yarabayamamize. None vyavuye kuki? N'abantu bidesinteresa niyo affaire y'ivyo bintu by'abantu biyugaranye batagomba kubana n'abandi. So ibi rero kubona Joza kuri social media agenda kuri football kugira ngo muri football abantu babone ko aravuga Imana, ni gusanga abantu mu vyabo kugira ngo tubagire iyo Mana yacu. Niba basanga babaye desinteressé complètement, hari abayivye amakinga muko murabona kubera kurusha abantu. Navuze rero ngo ibikorwa birabandanya ariho football bwanyu, ariko ari kandi igikorwa kinini muzi kiza kuba le 12 kijya cyabanye abantu 14 twotongera mu wa mbere twotuma n'abandi bagiye bakomeye bo ngaba bashoboza kubikoramo tundi ma confirmation hama
le 12 tugire kandi umunezero. Inyuma yaho tugomba gukora ikindi gikorwa nacyo nyine agomba ko mugitwara mukigira abantu. Igikorwa tugomba dukore, bajya abantu 14 barakoze indirimbo yitwa Ngwino kwa Yesu. Tugomba tuyireke amagroupe yose ya dance, tous les groupes zikora dance, abashaka bo mwishengero, abashaka bo mwisi, baba bo mwisi navyo ni byiza, batambi iyo ndirimbo, bakora ka video bako batambi iyo ndirimbo, duposte 10 za mbere. Tugomba ko le 29 muri remise y'ijya modoka bazobe bariko barakompeta nabo kandi bazotsindira amafaranga atari hafi munsi ya 3 miliyoni na 5 miliyoni. Imana iduciririzira kubera iki tugomba ivyo. Tugomba abantu nabo bataronka kajya ko kumva gutuma bagumbire mu ndirimbo bariko barayitamba, ariko kandi gutamba kwabo kugira icyo kubashikaniko. Tugiye gukora iyi project. Iyo project yo nibaza ko ataza kuyivuga ko vyinshi, ariko izokogwa aho umuntu afise tala atobura kuja kwishuri. Ni umwaka uheze twafashije abanyeshuri ndetse n'abandi kuja kwishuri, reka turondera abandi 100 muri abo bogenda kwishuri cyo kwitanga zabo. Tugomba dukore competition y'abantu bacapa, abantu bagira ama dessin, abanyeshuri bakora ama dessin, bacape ibicapo bishobora kuba representer kuri dessin imwe bitatu, yuko igihe cyerezo gishitse Yesu araje vuba, berekana n'ama image y'ibintu bibiri ko biraba. Izo dessin abantu 100 bazoshimwa, abo bose bazogurirwa amakaye, bose 100 1 2 3 baba abanyeshuri gusa niyo condition, bose bazogurirwa amakaye kugira ngo n'abanyeshuri baronka kandi ko Imana mu bicapo vyabo, ariko kandi no kudasamara talayiwe umutume ashoboye gufasha. Mbega kubikora kubaza ko biva kuki igimana bingende muri retreat n'umutima wo kumvisha umuntu yuko icyari gishoboye guproduce icyari ndiririye hanze kandi atarize gukora icyaha. Ibyo rero nibyo bikorwa tugiye gukora nabo nyene, bo tuzoha amakaye yabo imbere yuko bagaruka ku ishure. Ama 10 ba mbere Imana tugirira ubuntu, mvuze ubuntu kuko hari igihe umuntu avuga akibaza ngo amafaranga ari mu mufuko. Uwizera ashobora kukubwira inkuru z'indege adafise n'ikinga agendera mu mvugo, murayizi muramenyereye abo mwisi rero nibadutabura. Iyo yumvise uvuga ngo ngiye kugura imodoka nziza cyavuga muri bankari, kumbe yivugiye mu kwizera. Ko kwizera nako turazi cyo gukora, kuracibara atari barabara ejo Imana ikabicizera. Mvuze rero Imana itugiriye ubuntu bikagenda neza. 10 ba mbere twifuza ko twagurira amakaye to kumucamake mavyumvise kwa kubashimira, kwa kubapartager, kwa kubabwira ibikorwa turimo, ariko kandi no kubatumira final, no kubatumira we just need you. Turabakeneye. Mvuze tu, mvuze na Joshua, mvuze n'ishengero isi iriko yimukira kuri social media. Abantu benshi nibabizi isi tubayemo yarimukiye kuri social media. Kuva inyuma ya corona ama activity ari kuri social media ni menshi kuruta ayari mu bahurira ahantu. Donc coronavirus ni yaje gusa kuba indwara, yari yaje transfer abantu muri technology, kuko abantu bose babikoreye ibintu muhira, barondera amahera muhira, basoreza amahera mu by'ibipapuro baragabanya. Wibuke ko muri coronavirus cyari kizira kugenda n'amafaranga mu maboko, amadolari mu maboko. Yari plan, yari je kwevita abantu muri crypto money, muri internet. Umuntu arashobora kuba mu cyumba agatungirayo. Murabizi ko barakoresha ama intelligence artificielle, bagakora ama video mu cyumba ategeza zana n'umuntu n'umwe atazafana akora no kwikamera. Alors kuba isi iri kwica kuri internet, mwebwe mukaba muri abakozi kuri internet, munyumve mvuze turabakeneye. Mvuze na Prophet Joshua, mvuze n'ishengero, mvuze nk'uvugiye ubwami bw'Imana. Kw'Imana yabaremye mwemere mu byo iyemere ko mukora, je nashoboye no kubikora neza kuko ari byanyu. Dukorere iyo Mana cyane. Ibibazo bikomeye, ikibazo cya mbere cyane kuvuze ngo waratanga wafashe mu muti, byace bituma nca bugufi cyane. En fait iyo ugiye ubuntu uko Imana ikuduze ugaca bugufi wanabidura, byace bituma nini Imana. Urazi iyo uri kure y'umuyaga nkuba ushobora kumva ko ari ikintu gisanzwe, ariko kuko wegera niko utegerezwa kugira ubwoba. Kwegera Imana siko gusa nayibonye muri retreat mu byo mu cyumba personnel, ni ikintu gikomeye, ariko usohoka bose bakabona kugenda n'Imana ikomeye, bituma utegerezwa kuba maso. C'est ce qu'on appelle sentiment de peur, si ubwoba bwo kujugumira, ariko ubwoba bwo kongera gutinya iyo Mana no kumva gutinyisha abantu iyo Mana, kugira ngo mu mvugo yawe ubwo uvuga imvugo imwe si jewe n'Imana, kugira ngo no usanga ubase gloire idakukwiriye. Kuko Imana ni yatwakira gloire tudorewe tugire succès, ariko hariyo gloire atari yacu, gloire ya adoration nitwe isangira n'Imana, gloire ya honneur Imana irayiduha, gloire yo twubaha Imana irayiduha, gloire yo kugira cash Imana irayitanga, gloire yo kwambariza hawe Imana irayitanga. Hariyo gloire tudashoboye gusangira nayo, ni gloire ya adoration, ni gloire ya worship.
iyo rero gloire plus uyegera ukabona ibintu binini, hari abantu batagomba kugira tendance umengo uri mu babikoze. Ubwo bwoba rero cyangwa ubwo buzima bw'ikimbako no kwiyumvira no gira gute kugira ngo ngume subiza abantu kuri yo mana yabo, naho wabonye nkoresheje ibikomeye bagume basubiza amaso ku watumye mora ibikomeye. Ikibazo vuze cya kabiri ni ivyuzuye award. Ivyuzuye award ni ishami ivyuzuye, mumva ko byose ari ivyuzuye. Mwanuse ko navuze ko vuba hazo n'amazi yitwa ivyuzuye, amamodoka zo gutwara zanditswe ko ivyuzuye. Ivyuzuye ni great project, ni ndoto nini. Ivyuzuye iyi award ifite n'ikibiri. Icyambere murabizi ko tumaze imyaka ubuntu bw'Imana dukoreshwa nayo dushigikira abarinzi ba gospel, tubashigikiza icyo dushoboye mu gutanga ama award. Ariko utageze gutwara moto umwaka weza barenga 8 baratwara miliyoni kiri muri cadre ya mbere uko abaririmba indirimbo zihimbaza Imana bategwa intege. Icyo rero ko tumaze imyaka tugikora, uyu mwaka hari hariho programme y'uko ubu reka dushimire umuririmbyi ahimbaza Imana ni tumwimodoka kuco muzi inkuru yitwa Ndagahende aho yatamureza yigeze abantu ko aratabura Imana itwara ibintu n'ubwenge Imana itwara. Tumaze kubweka dutanga akamodoka cyangwa imodoka mari nini terme gusa ko twayikoresha kugira ngo tuzane impact cyo gushaka ku muntu ahimbaza Imana azwi. Haciye cyumve tuvuga ngo nitwafasha ubuzu twubatse gutakazoza. Ego igiye ushigikiye ubuzu, hari umwana muto hari yacitanga ngo nanje zotwara ivyuzuye, uramuteye intege kugira ngo akore indirimbo. Hari umuntu afite indirimbo ategeza sohora akavuga kwirira studio n'uruhombo, uramuteye intege kugira ngo asohore indirimbo kuko ivuga ngo ndashoboye guhomba ariko ndashoboye kuza gutwara imodoka. Twebwe turavuza indirimbo zihimbaza Imana ko tuvuga abo rero ntabwo vyifuza nimba badafite uburyo bwo kuzisohora, reka tugende dukore cadre irondera aba bataramenyeka. Niyo mwabonye ivyo twakoze etape ya mbere barabumvise ama video, twashoboye guselectionamo video 104 tubakoramo 28. Abo 28 baravamo basigara 14. Abo 14 rero nibo tugeze itariki 12 saa 9 muri CLM Exodio Palace bazoba bariko barakora finale baririmba umwe wese amarap indwi n'aba R&B indwi. Muri zo ndirimbo bazoremba indirimbo zabo akajyo katwebye ko nakatugwimbaza Imana bisi yazo bari baririmba ariko zatugiye ajya kugira ngo tubone izo tawa. Kuri uwo munsi uwa mbere wa R&B azotahana 2,500,000, uwa mbere wa rap atahane na nyene 2,500,000. Niyo iri prevu kuva twabivugiye. Ariko nk'umuntu afite indoto apana gusa ko ibintu biba bice bipfa, niyumviriye ni twotanga byinshi bagataha baca bagenda kuyajya bakarima kandi si bibi, ariko tuba tutakaje twagomba kubona ko dukeneye taraza z'ibinyungu mishenge mu gihugu no kwisi yose. Tuce tuvuga niba heza iyo competition donc abo 14 cyo gutangura kubafasha twebwe tubafashe umwe wese asora indirimbo na video, indirimbo na video, indirimbo na video, indirimbo na video bose 14. Hama izo ndirimbo na video zisubire ku maradiyo, subire kuri mwebwe. Iyi ndirimbo izokundwa cyane kuruta izindi zose mu mezi 9 donc mu mwaka ukurikira mu ntango kuri tuzameze 9. Bivuga ngo nitwatangura gutangaza ivyuzuye by'umwaka uza tuzobitangaza duhejeje gushimira aba finale yabo. Donc indirimbo izokundwa kuruta izindi muri zo 10 na zimwe. Uwo azocabwa imodoka y'indirimbo yakunzwe. Izo ndirimbo zikunda zo zimenya gute? Cyambere bari YouTube yarabwina banga ica kabiri ni Echo, murabizi ubu tuvuze Imana ya kandi kabyo turezi twese utayizera kuja kuri YouTube isukura mu ndirimbo izwi uramenya ko izwi, uvuze papa urabizi ko izwi, indirimbo zizwi zirazo. Donc umva ivyabo bizoranira rero nigiye aba nabo bazwi bobo urasiko muri programme d'amento tusko tubaha imodoka le 12, ariko tubonye igikora rero muri bwacu na energy chatwa twari gusanga tuje kubikora yego birabaye ariko nibigize impact dukeneye. Muri uke impact nazo ko dukeneye ko abakiri bato bamenya ko Imana kiretse ko ihimbazwa inahezagira. Ariyo abana bafite imyaka 5 niba bibona bijya mu myaka 10 bazoba barenze bakomeye basubiswe na energy ibatandukanye. Abo rero bazwi ivyabo bizoba le 29 zukwe le 27 zukwe switchenda je pense le switchenda wa Mungu wa nyuma bazoba batuka conseil yo gutanga imodoka. Twaraberetse amaliste mwaduhaye murayibuka aba model list cyo dusaba ko abantu biyandikisha bariyandikishije abashika kuri 5 kugeza uyu munota kugeza ku wa 6 niho twabaye umwanya bazoba bamaze kwiyandikisha. Tuzira tubavuga rero le 12 hama tubavuze le 12 cyo tutabura procedure y'ibijanye n'itora yabo muri systeme ya 25% internet
kuri social media 25% n'abakozi b'Imana bazotora turabisiguye 25% n'abandi baririmbyi bazotora abaririmbyi bagenzi babo 25% ni jiri hama umwe muri bo le 27 uwo mungu wa nyuma azoca atwara imodoka yiwe, imodoka tuza kwifata ama video hajya mbere ko tugenda mu bindi mubibone, umuntu ayibona indani ayifata video indani unayicare abashaka kwikatisha mu ikatisha kugira ngo mubwire ngo ya modoka iragenda muri mwe bw'abashaka kugendesha nabagendesha ubundi kugira ngo niba sori ni uzoyitwara azogeye kubuntu bwo kugura namubwire bakamodoka naje nakagiye sivyo cyane. Then hama tuko turategura yuko vyoba vyiza Imana tugiye mu kaducinzira mwumva ko dusabayo yuko uyu mwaka nazo gutwara imodoka dusubire dutanga jama award muri kanyama award twatazuma kweze best man artist, best female artist, dusubire dukora ikintu makijya muri le 29. Urumva ko deja muri le 29 inazo bana kujya finale yabajya baza kugira dance ya ndirimbo navuze tuti mu kirere cyiza cha Yesu tuko turaryohera ibyo Imana yakoze. Ubavuze cyane ma intelligence artificielle na internet. Igihe bazanye telefone ari umukozi w'Imana, bazanye televiziyo ari umukozi w'Imana yavuze ngo ibi ni bidayimoni. Ariko mu gihe kigufi televiziyo yacitse ikintu cya mbere cyatwaye ubutumwa kuruta abamisiyoneri bose bigeze kuza mu gihugu. So ikintu cyose gishasha kirahamura. Ni na telefone igihe zasohotse ari avuga ngo ibi ni bidayimoni, ariko babona ko no mu bifise mu ikintu cyose gishasha kirahamura. Ariko ni byiza kuba maso ku kintu cyose, kuko n'umuntu muhura ashobora kuba mwiza, ashobora kuba mubi. Ni byiza kunguka ku byiza birimo ukirindi ibindi. Muri intelligence artificielle hari ibintu nkuko no mu muntu hari ibintu, ariko intelligence artificielle irezejera gato. Hano ubwoba butuma biga uko batogwa mu mutego. Kuyu munsi bashe kugufatira ishusho yawe bakagukorera isinema utakinyi, bakavuga ngo Joshua yakinye sinema. Birimo risk, sivyo gahewe. Uyu munsi birimo risk nyinshi, ariko kandi kubivuga ko kugira ngo umuntu niyabona video cyangwa uyu siwe intelligence artificielle bizofasha kugira ngo tugo mu mitego. Ariko nimba wabonye afishe ya finale ya football nashize kuri page igihe yakozwe na intelligence artificielle, urabaha ifoto bakakugarira afishe tureke n'ivyo. Oya, so Kristo ntakwiye gutwarwa na intelligence artificielle, kuko muri Bibiliya mu gitabo cya Kolosai igice cya 9 bavuga ngo sagesse et intelligence spirituelle ni nayo jengorera mu cyaro. Ndabizi ko intelligence artificielle ishobora kugeneraliza image nk'umuvugishwa, ni gute nukoresha intelligence spirituelle kugira ngo genere ama image nange prophecy iri. So ni ivyo umukozi w'Imana atabitahura umwanya uzatuma yitaho, ariko kandi afise rezo kuko harimo ibintu bitameze neza. Ahubwo je mvuga ngo tubyinjiremo turi maso utugo mu mitego ibitugira abanebwe bitume ahubwo tumva musa ibyo dufasha. Murakoze. Ibyo ni ngombwa cyo tuma no muri mu ma award nariko niyumvira ko award umukozi w'icenda dushoboye no gushiramo award y'umuntu yavuze gospel cyane kuri page ze muri mu mwaka deja maze kuba mu miganda. Tugeze mu mwaka ukurikiraho so tumaze kubyagura amwe no gusenga no kwizera Imana binini bizo, ariko bitegerezwa ko ikibazo cya mbere ngo abantu bagira amakenga mbega wataza amafaranga mu mbabarire ngendeshe naye gato nitangura gukorera Imana bambwira ngo abantu bose ndabasunika kugira ngo bagure. Ico gihe naciye mbeba gukora ku mitwe y'abantu batangura kugwa ntabegereye cyavuga n'ibindi bishasha abantu hazokoma hari abantu baratahura. Nico gituma role yanyu ari ikomeye cyane, kuko muba mubimerera umuntu agaca ashinga intego ntakizi inyungu nuko uwo muntu aca arondegwa n'ibinyamakuru wakize bimeze gute tubwire uramuzi prophet cyane nukuntu byofasha. Ibyo byofasha cyane, ariko wibuke ni yasinyene irimo abemera Imana n'abatemera Imana, yasinyene irimo abantu bazi ko Imana atacikora. Mukanya ngo bagira agapostere ko nandika imbere ko sohoka ivuga ni iyo umukozi w'Imana agowe bavuga ngo nta Mana afise, iyo umukozi w'Imana atunze bavuga ko yize, iyo umukozi w'Imana afasha amafaranga akayaha abantu agafasha abantu kubera ko atavuga ko yiba. Iyo umukozi w'Imana agowe bavuga ngo aragowe afise Imana, iyo umukozi w'Imana atunze bavuga ngo yivye abakristo, iyo umukozi w'Imana atazi amafaranga yiwe kubera ko atavuga ngo abakristo bamwivye. Ko mu kugatira gikorane nagushika ikibanza cyo kudandarizamo na FC
isoko nagurishije parcelle ku Muzinda kubera ko abantu batangura kuvuga profete baramwize abakirisitu kuzigikora no no kudatahura ikibazo ni shetani inyuma y'ivyo agomba iki agomba ko abantu batemera na gato ko Imana ishoboye gutanga kandi batagiye batemera ko Imana itanga ni gute bazoyiza ni message ikinege abari kugira icyo bashikako iyo bari kwizera iyo Mana rero tuneshe shetani twese mu gufasha benshi no mu kugwiza inyigisho namwe mwinjize izo parti rero agapande kavuga iciza kujyanye n'Imana gakate ari ikintu nibaza ko ari gihe tugisamara ko twebwe abantu bakoresha ama internet bakoresha internet ari gihe twibesha ngo iyo ikintu kitagize commentaire niba kiraje uzogenda usuzume neza uzosanga hari ibintu byarabwe na benshi bitagize commentaire na zindi sisi ko mubyumva rero bidukora gusa kugira ngo bakomante dukora kugira ngo bamenye message tugende twebwe dufashe aho dushoboye tujyana ukuri aho kuri inaye muri eglise n'ubuzira hari jewe umuntu ari mu pastor muri eglise ubu mu pastor yari umufumu wanje kuko batamurondera bamubaza yari umwesira mukera ari ngaho umwana w'umukobwa akora muri finance yaje duhura atizera ibyo gukizwa Imana yamukiza aho yarafise ikintu bamupenga bagiye kupima hanze abari bafise cancer atasinzira maze kumusengera ajyanye avyuka saa 8 meshe yasohose hiyugaye uko batamubaza kandi amafatara umwana yavuze mu gikorane kubijanye n'ubwongo bwa sesetse ko dossier zihari umugore twahuriye mu Ngagara ico gihe kera tukora muri quartier Saint ndamurenga nabwa mama ko mbona ibibazo ndagufasha acararira umwana wiwe ko bari bamaze gukusanya na 32 millions kumutwara kuvuga mu Faransa ko dossier yiwe yari mu signatire z'abaganga batandatu bakomeye mu gihugu zebeza ko agiye kuvugwa hanze ko atagiye kuvugwa ko iki bataje kumubaza wakiriye alors biri clair jeshingi naye zibintu biri clear abantu nabo bamenye kubera ko umutima wanje mu byumvise mu ntango nuko amara kwa Kristo naco barabona Yesu agiye gukora ibintu birengeye ko bavyibaza naco barabona Imana ishigweje cha kabiri namaje kubijanye n'ibyo mukobwa prophet of Jesus Joshua mura neza turasa nibaza ko Imana yotuma tusa mu maso usanga dusanga mu neno ari ibintu dusa so turasa ari mama avuga ngo uyu mengo bazoga ko muvuka kalme mukomba kalme avuga iyo biri ngombwa ko avuga icara umuntu akuze ofete ambaje ikibazo jewe ambaza ivy'imwembo mumuravye mu video murabona ko ari genda mureka ubutumwa yavuze boneke ansengera ku rutuko mu vyibaza nshitse niba banyubahuka ujya mubona n'undi bavukana gato kakurikira niba banyubahuka bakambira afuka amategusenge bashize ubwoko mutwe guca Mana umurinda abantu babi ninde bagiye kureba no bambiga ecakabiri Mana mu amafaranga nizara kimanekera aho ndengera mu biza cyane umunsi umwe babanye imodoka mu rwango bace baramaza kubaye imodoka ni yabo bavuga bashobora kumidungu nije nagusengeye bo icyo two turakora cyambere ni ukubarira mu muco no kumeza yuko gukorera Imana sukwikorera no gukorera Imana kugira ngo boneke igihe cyose uzoboneka ibihambaye bizoba uyu munsi ubasanze no mwebwe bakavuga ngo mere Grace uraberewe uzotangaza kugira ngo Yesu Kristo ashimire ko bari muri uwo muco hama iyo bashwanye bo bajya bana banje otanga iyo bishyize bagashora gato nakajya gahungu unawishika bagashora gato baje papa yagize ukumuzi mukundane baca babumbirana baca sohoka bagenda gukina so icyo nicyo turakora tugerageza korera mu ijambo kugira ngo ejo batubere umugisha babe umugisha n'ibikorwa binitwa turubaka n'ibindi muri ko murubaka vy'Imana byose bazovyitwara ikintu by'umuntu kwisi Imana bamugisha Imana bayigirire neza shalom.